Amahoro bakunzi ba Ghost TV. Ni Divan dushime muri mu kiganiro kuziko. Kuri no munsi nkuko musanzwe bimenyereye dufise ikinza kuvugako. Ariko imbere yuko tuza kugira ico tuvuze, reka mbanze nakire abashitsi mubona imbere yanje nkuko musanzwe bimenyereye twaba dufise abatugendera. Iruhande rwanje ndi kumwe n'umwigeme. Ndagwaye ikaze. Murakoze cyane. Twovuga ngo abariko barakurikirana bamenye izina ryawe by'ukuri ni gute? Izina ryanje ni Igiraneza Ariela Lori. Hano naho mfise umusore nibaza yuko agira nawe kubwira akazina ni izina ni gute? Jewe mazina yanje ni Rumuri Kenneth Jospin. Rero nanje nibaza ko mwamaze kumva izina ryanje. Ikiyago tuza kuvuga ko no munsi ntigitandukanye n'ibindi byinshi tumaze kuvuga ko muramenyere ko kuziko turavuga ku bibazo bijanye no kwiyungunganya eka mbere n'ibijanye n'ubutunzi ku rwego canke ku bantu batandukanye. Hariho ugwaruka n'abandi bantu bashobora kuba bariko barakurikirana kino kiganiro. No munsi nkuko ibiyago bindi twagiye turabigarukako tubagaruka kibazo kijanye n'ibura ry'akazi. Ariko turaza guhagarara cyane ku bijanye no kwiga hamwe no kwiga kaminuza hamwe n'ibura ry'akazi, aho dusanga abantu benshi babuza ko kazi ari ugwaruka cyane. Ikiyago cyacu kiza kuvuga kiti ibura ry'akazi no kwiga kaminuza. Mbega vyifashe gute? Ariel, no munsi wumvise umuntu avuze ngo narize kaminuza ariko nta kazi mfise. Ubifata gute? Kubwanje numvise ati umuntu yarize araheza kaminuza araminuza hama nkaca numva ati nta kazi afise, nca numva yuko harimwo negligence. Ofetse simvuga ngo aje gukora akazi kajanye n'ivyo yize. Oya, muri kino gihe kuronka akazi kajanye n'ivyo wize biragoye kuko abize muri kino gihe mu Burundi ni benshi cane. Simbona ko twese tworonka akazi ko muri bureau ko hehe biragoye. Mugabo yorondera ikintu akora wenyene cotuma yiteza imbere. Yego. Ngira ngo ikibazo kiza gukurikira turaza kugaruka ku ivyo nyene. Jospin, nawe wumvise umuntu akubwiye ngo narize ariko nta kazi naronse. Kaminuza yarayihejeje nkuko nawe twibutsa ko bano bantu twatumiye bose biga muri kaminuza. Uno munsi nawe wumvise umuntu akubwiye ngo narize kaminuza ngabo nta kazi naronse. Akonda ndaronka ko gukora. Uvyumva gute? Je nibaza ko ikibazo ca mbere tugira nk'uruganwe no munsi benshi tuja kwiga kaminuza kugira ngo tuminuze nyene. Yego. Ni bake bakubwira yuko bagiye kwiga ibihwanye n'ivyo bumva hamagariwe gukora. Ikibazo rero tuca tugira ni mu gihe wahejeje kwiga bya bindi bifuza kwiga. Mugabo gacubura akazi ukora bijanye n'ivyo wize. Je nibaza ko ikintu ca mbere twakosora nk'urungano. Avant yuko bavuga ngo barize canke ngo naraminuje ndabura akazi. Babanze bakosore. Nibaza ikibazo kimwe gusa. Kubera iki niga bige ndiko ndiga. Kubera iki ndi hajyandi ni iki nshamushikako. Ariko kiri ngaho nyene uvuze ngo ikibazo cuko tugifata ko ekanje kwiga hanyuma ivyo nshaka kwiga ninga ntegereza kuronka mwakazi. Umva ukaja mu kintu udashaka. Ntibibazana na yuko hari impamvu bituma. Kubera sinibaza ko ari uruhara rwabo gusa. Kugira ndashike muri kaminuza uvuge ngo nzokwiga bino. Ubwo suko uvuga ati hari nk'akazi kenshi gusombya ahandi. Biratangaje kubera no mu miryango yacu aho tubaye. Nsigaye numva abavyeyi bakubaza ati kibono ugomba kwiga iki. Wamubwira ibyo ushaka kwiga agaca kugira ati none ibyo ugomba wige. Umva hari icyo uzovamwo. Hari birutana. Ego. Bakakubwira ati kumbura ubaye muganga cyane kumbura ubaye mucamanza. Abantu benshi no munsi bashobora kwibwira bati ibyo byararenganye. Ariko abavyeyi bacu hari abakiciyumvira gutyo. Imana ishimwe hari abahinduye. Mugabo benshi hari ivyo umubwira ugomba kwiga. Wumva ko ukeneye kwiga kandi ushoboye kuzokora mu myaka iri imbere. Mugabo kubwiwe akumva umengo oya sindakubona uri kurakora ivyo bintu bise kazoza keza. Mugabo ndatomora ikintu kimwe bose babona mu buryo bw'amafaranga. Ntibigera bitwararika cyane icifuzo c'umwana w'umuntu nko gushobora gutera imbere mu vyo yumva wewe ko yagukiwemo. Ariko ngana tugaruka ni kubera iki twiga. Aho numva acayazi kadocuko uvuze ati ntibahagarikire
ntibagahagararire ku mahera yego womenga ukumva uryoherewe ibyo uriko urakora byo nyene birakwiye kuko ata amafaranga uronka naho bica bigenda gute nibaza yuko icyitwa gukora ncama kijana n'impembo yego icyitwa gukora mugabo ahantu ntomora ikintu kimwe gukora kuri mu buryo butandukanye iyo mvuze gukora kuzana mu buryo bufatika amafaranga ni mu gihe we watanze icyo uzi gukora nk'ubumenyi nyene kugikorerwa akaba azi yuko wowe ntiwagikoreye ubusa mugabo urafise ikintu novuga gisa nk'akaganuke cyo kugushimira ku byo waba wamukoreye ubu rero novuga icyo bakwita monde professionnel mu gifaransa bavuga ngo c'est un service que tu as fait donc abafise novuga l'obligation yo ushobora kuguhembera le service que tu as fourni yego Ariel avuze ngo uko biri kose umva hari abavyeyi no munsi gushika no munsi bavuga bati genda bige bino kubera nje biri nk'akazi genda gire bino kandi aravuze yuko abenshi baja mu bintu badasanzwe bakunda canke batumva biteguriye kubamwo nawe ukavuga uti barafise mu ruhara none no munsi nkawe ugerageje kuraba kuba waragiye muri kaminuza kwiga ukaca wumva ivyo bintu biri nyuma bakubwira ngo akazi ntagahari wowe no munsi nawe wewe uruvuga ko abandi bafise uruhara none we nawe wumva witeguriye cyane gose kuvuga ngo nditeguriye kuzoronka akazi uri kokora iki muri kano kahe nka jewe nk'umunyeshuri ga muri kaminuza ndabona yuko niyo naheza ndabona neza ko ofetse ifise shwazi soti nzoronka akazi soti nako nzoronka ivyo bintu rero urumva twavuze tuti ni ibura ry'akazi no kwiga kaminuza byifashe gute mu gihe rero ntadufata katako nzona ko mutwe wanje fata yuko atako nzoronka kuko ndavye urumva urabanza kukiba biraheze nzokora ivyo wanje ama ndondera na kakazi kaje nivyo nigiye rero mugabo après ndavuga ati none nce nicara kandi mbona ivyo nigiye atako ndiko ndaronka reka ndabe ivyo nkora bimbesha none nawe nibiyumviye kwiga imyaka no musi muri baccalaureat canke urugero rwa mbere biga imyaka 3 haro nabiga imyaka 4 biravana n'igihugu usanzwe urimo fata imyaka 3 wicaye ku ntebe y'ishuri uri kuri ikintu hanyuma ubuzima bugira mbere nk'ubuhindutse uvuye mu ishure ubu naho gira uje kugwana n'ubuzima busanzwe bwo hanze ukaca wibuka imyaka tumaze nta kazi uronse kavyo nane ntiyumva yuko n'ubundi byo uzojamwo byose hari akantu uzogumana kubera numva akazi ntagahari mwako kanya akantu kagumaho kuvuga ati ibintu ndiko ndakora sivyo nagenewe gukora kuko we kiba kiri muri yo icyakugenewe n'ikijya kijanye n'ivyo wize muga rero ko mubavuga ati kura amaboko mu mpuzu urondere ucujagaho ukarondera ivyo kubesha hama nakakazi kawe ukazoguma urondera kuko urafise diplome uzoguma urondera wumvise apedofu uzogenda muga uriko urakorana vya bindi vy'iwawe bizotuma ubapana guma uvuga ati wicaye umushomeri ngaho oya ariko kandi ndagaruka ikintu kimwe nabaza ko mpava mu nyishura ko mukanya mugerageje kuraba inyigisho turonka kuva tukiri bato mu mashuri y'intango ajya yitwa ngo nayisumbuye kambere na kaminuza tuko uri kuri guno munsi canke na Kenneth ari kariga uno munsi ugerageje kuraba inyigisho waronse zo gutuma uvuga ngo niyumvire ico nzokora gitandukanye n'ico nzokwiga ngerageje kuraba hanini mu mashuri bijya twiga nibaza ko bitajanye cyane n'ivyo mu buzima busanzwe kuko mu buzima busanzwe urabira kubanza iyo ubuzima busanzwe biratwigisha ibindi mbere kurusha ivyo mu ishuri ivyo mu ishuri nibaza ko biduha ubumenyi ariko ubuzima busanzwe uzobona wa muntu uvuga ati ujya kora unye ifuko nanje ndamwigana nkakora kujya ayo ego kandi nawe niko bibona okay kuko nibaza ko rero hambere twihendera hano hambere twihendera kandi no dukwiye gukosorera nk'urunganwe rushasha ariko ruraza ruravuka aho izo ndirimbo za narabuza akazi zizohava
ico kibazo ubajije ni ikibazo nibaza yuko benshi bamaze kwibaza ariko no munsi reka tukivuge gutya sinibaza yuko umuntu yarakwiye kuja kwiga sinamushigikiye na gato mugenzi wanje ngaha sinibaza yuko uvuga yuko ibyo mu ishuri ari ubumenyi hama ngo ubuzima bwo hanze buri ukwabwo icyo nemera ni kimwe ibyo umuntu aba yibaza akiri ku ntebe y'ishuri si ibyo asanga hanze biba bitandukanye mugabo bwa bumenyi yakura mu ishuri ntiyarakwiye kuvuga yuko ataco buca musana canke bwo mumarira n'ivyo azohora hanze navyo yego mugabo nibaza yuko n'imbere yo kuja muri iryo shuri umuntu yarakwiye kwibaza ikibazo kimwe none ko vyose bikinirwa hanze vyose bikinirwa hanze je nibaza yuko none vyomara iki kuvuga yuko uri licencié ngaha no ngaha wize amashuri ya naya udashoboye gukoresha ivyuzi nk'ubumenyi mu vyo uriko urakora mu buzima bwa misi yose nibaza yuko rero ico kintu cyo gutandukanya ivyo umuntu akura mu ishuri nivyo si vyose ukoresha hanze mugabo ahubwo n'igihe uri kuriga wari ukwiye kwibaza uti mbega n'ibiki niko nakura mu ishuri vyotuma mba umuntu ashoboye kumenya ingene akwiye kubigenza aho hanze yego ariko ngaha hacaza ikintu kimwe mbega hoba hariho ico no kwita source zikwiye ku buryo bw'uko uvuga ngo ndashobora kwiyumvira ingene nzokoresha ivyo nize hari hanze nibaza yuko tubifashe ku rugero rwaho ubifata nk'ivyo wize gusa ni aho ujya kumunyeshuri amwe ibintu ukiye kugira aje kubishira ku rupapuro hamahejeje cyo yigira yego uhejeje kumva ibintu Kenneth ahejeje kuvuga ariko nkuko nawe babigarutse kavuze ngo barabifise mu ruhara none nkawe nkuko twabivuze bwa mbere ugerageje kuraba niki kicokorwa kugira ngo kubera twuma tuvuga ngo ubuzi bwabuze tuko turiga ukace yumvira imyaka umara uri kuriga uburuhe wagize iki niki aje avuga ko hamwe twotandukanye ibyo twiga n'ubuzima bwo ngaho hanze twosanga twarataye umwanya bega niki kicokorwa kuri no munsi uko kubura kw'akazi utangure kugukura mu mutwe mu bijanye na ukwiga ni vyiza ariko hari ahantu bishika ugasanga umenga wawe warataye umwanya wawe niki kicokorwa no munsi nivyo mu gihe utari kurakora ikintu ukunze ikintu wigiye uzogumana kuri kurata umwanya rero harakenewe yuko tukora tukareka kwiyumvira ego uri kuriga iyo universite yawe mugashira mu mutwe yuko ndabona abagenzi banje ndabona abashomeri bose buzuye mu Burundi ni bashi none je nanje nije ndosho donka kazi ndabarushije iki urumva shira mu mutwe yuko ndiko ndiga mugabo akazi ndakabuze nzokora ibi ni bashi twama tubona abize medicine bahejeje baba DJ none akazi ku DJ amahera bahembwa ajanye nayo muganga ahembwa ntabihuriye na gato rero kora icyo cyose uri kurakora ugikunde naho kitajanye nico wize ku bwaho umuntu yotangura ryari novuga yuko kwitegurira ubwo buzima bwo hanze mbega yo bikora inyuma yo guheza ishuri canke yo bikora akiri ku ishuri bigukundiye kubikora ukiri mu ishuri urashobora kubikora naho wobikora wamaze guheza ishuri byose birashoboka kuko ni benshi tuzosanga haciye imyaka 10 barahejeje kaminuza bicaye mu nzu ngo barindira ubuzi bwo mu mabiro bwo mu masosiyete mu entreprise rero umwese yorondera cyangwa ugasanga nk'akarorero bajya abana bakuriye ruguru iwabo ni ruguru ugasanga barize kaminuza barahejeje bagumye bicaye no mu gisagara ruguru bafite amatongo aho kuja kurima bazane bijya barima hama bagire commerce nibisanzwe ntibarindire ngo babita mbega bapwari baguma bicariye aho nye oya nibakore yego ikibazo ni kino nyene Jasper hoko wiki turabona ko ari ikibazo kiragishinga abantu atari bake kwiga kaminuza umwanya umenga ni ibintu byari vyiza ariko wibutse ko hari ibura ry'akazi naho menga wohungabana nigi ushobora kugira ngo umuntu ashobore
kwiyungunganya canke gutera imbere we nkuko wabivuze afatiye ku vyo yize. Je nibaza yuko ikibazo ca mbere je nguma ngaruka ku bibazo abantu bari bakwiye kwibaza siko mu gihe nk'iki kibazo mwajije kubaza cy'ukungene cy'uko umuntu basi mbega ivyo yumvira yokora yoja kubimenya ahejeje ishuri canke hagati ariko ariga canke imbere yuko atangura kwiga. Je nibaza yuko umuntu naho tutari benshi yarakwiye gutangura kwiga iyo kaminuza abona ico akwiye gukora. Biratangaje kubona uno munsi byarantwengeje nako nganira n'umunyeshuri umwe twigana ndiko ndamubaza nti none byagenze gute wowe ngushike hano twe twiga communication acarambaza ngo je ngo bampaye liste cangira ngo bampaye liste ngo rero ngo comme nari nje du jeune ngo ndaraba kuri liste ndaraba mu faculté yose ngo umuntu ari cool mbona iri cool muri communication siko jewe nibaje ikibazo kimwe none est-ce que ubuzima buzoba cool nkuko wabaye cool mu guhitamo communication? Niki kibazo umuntu aba akwiye kwibaza. Tugarutse kuri ico cyo kubura akazi, je mu ngaruka handi nyine nibaza yuko umuntu yarakwiye kuguma ari maso canke ateramiye ico cyiyumviro cyuko ntibihera mu ishuri muri kaminuza, bishobora no guhera yarahejeje kaminuza. Byose n'urugezo aho umuntu ageza bwo gushobora kubona kure hashoboka. Hariho n'abandi ataco babona, abona yuko yarize iyo kaminuza yiwe yahejeje ndarindiriye akazi rero. Kimwe mu bintu bikitugora mugani baze yuko ngaha mu gisagara nibaze yuko n'imiburiburi turiko turahindura ivyumviro bivanye n'ibyo twumva mu mavuge n'ijya nino, bivanye n'ibiganiro tuguma dukurikirana abajene baguma bashikiriza ivyumviro byabo, turumva yuko kumbure ibintu birashobora guhinduka muri iyo mishinga. Reka ndagushimire Jospin ko washoboye kwifatanya natwe muri kino kiganiro. Ego nanje murakoze cyane ndabashimira ko ramwatuye. Ego Ariel ndagushimiye nawe ko washoboye kubana natwe muri kino kiganiro. Nanje ndabashimiye cyane. Kandi mwakoze gushikiriza ibitandukanye byiyumviro byanyu baza ko abatari bake baza bavyumvise. Nanje ndababwira ikintu kimwe. Mu bisanzwe two turavugana ibintu nka bino umenye umwanya umwe twa twibagiye ibyo dusange tubayemo, ariko igikenewe no kwibaza mbega ni kubera iki turi muri kino kibazo kanaka cibura ry'akazi nko ku bantu bakiri bato, hanyuma none ni gute twoshobora kugitorera inyishu. Mu bitandukanye birasaba yuko umuntu yicara nkuko mwagiye murabivuga akiyumvira mbega ubuzima bwanje buhera mpedije kwiga canke buhera ntanguye kuja kwiga. Mu gihe atanguye guca ubwengere niho bishobora gutangura kuza. Nkuko bagiye barabivuga singiye kubigarukako, birakwiye ko duhaguruka uko biri kose ubuzima burashoboka. Imana ntiyahevye abantu bayo nkuko bakunze kubivuga, ariko birasaba yuko uko kuntu tubayeho duhindura ivyiyumviro, duhindura uko twiyumvira ibintu, hanyuma ibintu bikagenda neza. Ikiyago cari kiri mbega ibura ry'akazi no kwiga kaminuza vyifashe gute. Cari kiganiro kuziko mwariko mushikirizwa nanje Divin Dushime. Reka ndabashimire ko namwe abanye natwe. Imana ibahezagire na gahwane.